nta byinshi bitanguye nk'uko benshi bari bifuza gutangura umwaka wa 2025 ariko ni mu gihugu cy'u Rwanda bimaze kugaragara yuko bamwe mu baririmbyi bigaragara yuko bababajwe no kubona yuko batazosubira kugaragara muri uno mwaka wa 2025 mu bihembo canke mu bushimwe bugiye gutangwa na Trust Awards umwaka wa 2025. Ayo n'amarira canke n'amaganya biriko biragaragara muri kano karere, aho abanyarwanda bari biteze yuko Trust Award ishobora kugaruka gutangirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Karibu sana, ushobora kunyita Ndimu, ndagusabe nimba wewe uzi yuko utaragira subscribe ugire subscribe kugira winjire mu muryango wa Sules Ndimu, wironkere amakuru aramvuye yariko aravugwa ngo hirya no hino n'ubusesanguzi bukomeye. Wugurure ako gakengeri kugira wibere umuntu wa mbere gosi ndaguha ikiganiro ukakironka kuri Times ku mwanya. Let's go rero. Ni Trust Award igiye kugaruka mu mwaka wa 2025. Benshi bari biteze yuko ishobora gutangirwa mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali, nk'uko ku nshuro yayo ya mbere yatangiwe muri ico gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali hari umunsi wa gatandatu itariki 21 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2023 niho haba edition ya mbere. Muri ico gihe hagaragayemo mbere n'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu mwaka wa 2024 wibuke neza yuko byavugwa ngo yuko iryo higanwa ubwo bushimwe bushobora kugaruka gutangirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntivyakunze kuko bivugwa ngo yuko abayobozi ba Trust Award basavye igihugu cy'u Rwanda yuko kibafasha amafaranga, nabo baranka. Ariko n'uno mwaka wa 2025 benshi bari biteze yuko bishobora kugaragara yuko igaruka gutangirwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuronka amahirwe yo kuboneka muri ubwo bushimwe buzotangwa na Trust Award. Ariko iyi bambewe biheze bigaragara yuko abaririmbyi mu Rwanda bakuwe muri ubwo bushimwe bugiye gutangwa, ariko umuririmbyi umwe gusa Israel Mbonyi niwe agaragara yuko azoja muri ubwo bushimwe bwo gutangwa na Trust Award. Reka gatoya ndakwibutse Trust Award yatanguye edition ya mbere hari tariki 21 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2023. Edition ya mbere rero yatangiwe mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu gisagara ca Kigali. Ico gihe yerekanywe mu bihugu 180 iyo edition ya mbere. Urumva yuko ari ibintu by'amateka sana, ariko muri kino gihe bimaze gushigwa ku mugaragaro yuko Trust Award izoja gutangirwa mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Zanzibar itariki 26 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Bikaba bimaze gushigwa ku mugaragaro rero intonde z'abaririmbyi n'abantu batandukanye mu makategori atandukanye, kandi amatora agiye gutangura kuri uyu wa kane itariki 2 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 kuri internet. Hari amakategori menshi atandukanye, amakategori akomakomeye, ariko mu baririmbyi bo muri East Africa byagaragaye yuko harimwo bake cyane. Ariko muri Diamond Platinum wewe muri the Trust Awards ari mu makategori ndwi, harimwo Best Artist, harimwo na Best Male East Africa, harimwo na Best Live Performance, harimwo na Best Male Africa,
Best Global Africa Artist hamwe na Song of the Year, aho ni indirimbo yiwe yise Comment ça va, ndetse na Best Artist wo mu gihugu ca Tanzania. Ari mu makategori ndwi Diamond Platinum umwe wo mu gihugu c'u Rwanda Israel Mbonyi niwe yagaragajwe yuko azohiganwa muri Trust Award mu kurondera ubushimwe muri kategori y'abaririmbyi ba gospel music. Ni muri Best Gospel Artist umuririmbyi Israel Mbonyi wo mu gihugu c'u Rwanda niwe wenyene ari muri iyi kategori. Urumva rero numubabaro, ni ikintu gibabaje sana ku baririmbyi mu gihugu c'u Rwanda bari biteze yuko ishobora gutangirwa mu gihugu c'u Rwanda. Wibuke neza yuko Trust Award iyi isanzwe ari ubushimwe butangwa na Trust Group ari mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 20 ya anniversaire ya television imbonesha kure yitwa Trust TV isanzwe iri mu gihugu c'u Bufaransa. Irimwo amakategori menshi atandukanye, hari n'amakategori bongeyemwo mu ntumbero yuko bigenda fresh sana kabisa. Abanyarwanda rero abaririmbyi mu Rwanda reka tubahe pole sana, uravyumva yuko ni ibintu bibabaje, ariko n'abaririmbyi mu gihugu ca Tanzania si benshi cuti yanje bazoja muri ayo mahiganwa. Harmonize, Zuchu, Nendi, Marlo bo baje kugaragara na cane muri kategori ya Best Artist of Tanzania mu baririmbyi bo mu gihugu ca Tanzania. Ubwo rero yari ubusesanguzi, ndakwibutse yuko nimba utaragira subscribe nyaruka ugire subscribe kugira nawe wironkere kuzuronka amakuru aramvuye, amakuru ya entertainment. Ushaka kunyita ndimu kwa kwanya rero ikindi kiganiro kiraje.